Ndabaramukije mwebwe mwese muko murakurikira kino kiganiro ikaze nigwanyu mu kiganiro iragi. Mu gihe umwaka urangiye nyene cubahiro Petero Nkurunziza ashengeye ibiro vy'umukuru w'igihugu vyaratunganije ibikorwa bitari bike mu ntumbero yo kwibuka iragi twarazwe n'uwo muvyeyi. Uno musi mu rukurikirane iragi twakiriwe na mama Buntu, umutambukanyi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Araza kumutuyagira nk'umukunzi wiwe, araza kumutuyagira nka sebibondo, araza kandi kumutuyagira nka sogokuru w'abarundi bose. Ndabatumirire rero gukurikira kino kiganiro mwese ikaze nigwanyu. Nyakwigendera Petero Nkurunziza twamenyanye umwaka nabona kwibuka, ariko ndibuka ko nari ngeze mu w'icenda niho twamenyanye. Murabona ko tuva mu ntara imwe, ikomine imwe, twamenyaniye mu manama y'abanyeshuri abera ku makomine. Niho twamenyaniye duhurira mu nama, andaba jewe sinamuraba cyane kuko ntavyo nari bwiyumvire ugeze mu mwaka w'icenda. Niwe yandaba, akakumbure yarandaba, hanyuma amaze kundaba hanyuma rero mu nyuma aragira icamba jije. Uwo musi umwe hari mu buruhuko bukuru bwo muci, ngeze ndangije w'icenda niho rero dutashe. Yaciye agenda aranganiriza ambwira ati uwo musi nyene hewe ngo ubu rero nshaka dutangura ubugenzi buzovamwo ubucuti bubandanya. Ico gihe ambonye akambaza yuko twotangura ubucuti bubandanya, niho naciye nshiramwe ingufu kumuraba. Ariko naciye nibuka yuko mu manama twagiye turahuriramwo yuko yari umuntu atavuga cyane, atavuguma avuga amajambo menshi. Tugiye mu nama we yagenda twaye igitabo imisi yose yagenda n'igitabo mu ntoke cyo gusoma. Hanyuma haje umwanya tutaragira amanama ntiyaguma atera inkuru n'abantu, yaguma asoma igitabo. Hari n'igihe twaja mu nama tugasohoka tukongera tugasubirayo, uwo mwanya tutari mu nama mu nzu aho dukorera inama, wewe yacaguma yisomera igitabo. Nabona ari umuntu atuje. Hanyuma hageze hajya mu manama, urabona murabaza ibibazo, ahandi naho mugatanga ivyiyumviro by'iterambere y'ikomine yanyu canke ivyo twokora nk'abanyeshure kugira ikomine itere imbere. Rero je nakunda kumwumviriza ariko aratanga ivyiyumviro, nkumva n'umuntu atanga ivyiyumviro birashe, canke abajije ibibazo nkibaza ni mbega ico kibazo umusitantera acishura gute, canke ubuturongora mu banyeshure kuko wasanga dufise umurongozi, mbega bacishura gute. Wasanga bazi ibibazo umengo biragoye, jewe muri ico gihe nabona umengo biragoye. Hanyuma ugasanga niyo atanze ivyiyumviro atanga ivyiyumviro bizima, hama ka umuntu atuje ahoze mugabo kandi ariko araganira n'abantu. Warabona ko ariko arabatwenza iyo bishitse akaganira n'abantu, ariko ntiyaguma avuga umwanya wose. Tumaze gutangura ubugenzi naho nyene yari umuntu amvugisha ibikenewe. Kandi ikintu yakunda kumpimiriza kwari ukwiga. Nawe mu nyuma yarambwiye ko yakunda kwiga cyane, agakunda kumpimiriza ngo nige gose kugira nzotera imbere. Niyo turiko turaganira agacavuga ngo yangoreka ngo tugeze aha ngo utahe ngo ugende kwikandi turi mu buruhuko ngo ngo mu buruhuko barasoma ibitabu, aguma ambwira nyene ubuzima bwo mu buruhuko. Ikindi naco yari umuntu adakunda kuyerera, ntiyakunda kuyerera canke ntiyakunda bijya ngo tubonane kenshi, ntiyabikunda. Hanyuma nanje nkumva nivyo bimpaye amahoro, nkumva nivyo nkunda cyane. Bya bihe nyene vyabaye mu 1993, jewe yagiye kugenda ari mu 1995. Nari mfise umwana umwe afise umwaka, sinzi ukuntu byari byagenze nyene cankurikiza n'ingoga. Nari mfise n'inda y'amezi 4. Acaragenda ico gihe ntiyansezeye, kandi by'ukuri yansezera nari kumubera ukutariko ngira nkamubutsa
yego. Hanyuma ntiyasezeye aragenda, agiye ndasigara mbona umunsi yari yagiye ambwira ko agiye kuramutsa umuntu twari tuzinanye hajya haruguru mu misozi y'Inyambuye. Twari dusanzwe tuzinanye, twahora tudugayo muri siporo tukahicara tukaganira, ku buryo bari duhaye n'umwana tumaze kubaka yiga ataha iwacu, urumva bari barabaye inshuti. Arambwira ngo agiye kuramukanya, nanje rero ndafata ngo agiye kuramukanya, ariko nibaza yari yambwiye ngo ntagaruka, nibaza ngo acagaruka bukeye. Ndarindira bukeye ntiyaza, ndarindira inyuma y'imisi 2 ntiyaza, 3 ntiyaza, 4 ntiyaza, ndavuga nti mbega bigenze gute. Hanyuma uwo tuvukana n'uwo bubakanye batangura kumbaza bati mbega umugabo wawe arihe? Ndababwira nti yari yaduze kuramukanya, mugabo ndabona ko ataragaruka. Nyene bidutera amakenga, mbere turasa n'abagize ubwoba kubera ibihe urabona ko byari bigoye. Mugabo umunsi umwe haheze indwi niho nabajije bajya bamanuka bavuye mu misozi, urabona benshi baramanuka gukorera ino mu gisagara. Ndabona umuntu umwenzi nahora mbona tuduzeyo muri sport, ndamubaza nti mbega wa muntu twubakanye ntawo wombonera? Arambwira ngo ni harari kwa ntuzenye uwo muntu nyene yari uwo muryango wari wamwakiri. Hanyuma ni yari ndagusabye uze kuhimutanira agakete ni waduga. Ndaja kwandika ikete, ngiye kwandika ikete nja nandika nyene, urabona ibyo umuntu ashavuye, ndandika nshavuye ndamubaza nti mbega nakukoreye iki cyotuma unsiga utanasezeye, byagenze gute? Nyene ikete ry'umuntu ashavuye nyene. Hanyuma ndarungika, hanyuma sinari nibaza yuko anyishura. Hanyuma aranyishura emwe n'amajambo atuje cyane kandi makeya gose. Arambwira ati icyatumye ngenda kirahari, ati kandi ubu sino bikwandikira mu ikete kiretse tubonanye, ati twobonana niho no bikubwira neza kandi ukabitahura. Ndavuga nti nta kundi. Acaranyandikira ati uzoraba umunsi uze tubonane, hanyuma ndabikubwire neza. Hanyuma ndareka kuko sinabona uwo munsi no kuntu no bigenza kugira ngo ngende. Undi munsi arongera aranyandikira, anyandikira acambwira ati uraraba uze nko kuwa kangahe, arambwira umunsi. Hanyuma je uwo munsi ndaraba nsaba abana batoyi bomperekeza, hari hagoye no kugenda byukuri kugira uvaho uduge mu misozi. Ico gihe hari hagoye no kugenda, ariko turagenda turacariya kwa Rogentine ho twadugiye. Mfise indaho yari yamaze gukura, hari haheze imisi. Ico gihe hari haheze imisi, ico gihe yari ifise amezi 6, yarigeze ku mezi 6. Turahaduga naniwe, ariko ndagenda nkumva nduganye ishavu ryinshi, nkavuga naho ndamushikirira yo nimba ndamugira gute, mbega tuvugana gute, nkumva nyene ndashavuye. Hanyuma mugabo dushitseyo cyasanga yantegereye ahantu nyene muri rya misozi, ahantu sinarinzi ngo oya mugana narabona ko atari hahandi twahora dushikira. Hanyuma arantegera, nyene ndamushikira acarantwengera, nanje nyene ndatwenga, navuga nticara tubivugana. Hanyuma aricara, hanyuma imbere yuko tuganira arambwira ati pore urarushe? Ndarushe cyane, ni yashu nyene nabizi yashu nyene n'uburuhe bwinshi. Arampa karibu kuri dutebe tujya dusonga bugari, ndicara. Hanyuma maze kwicara acaravuga ngo ntaco, ngo turaganira, ngo hako amaze gushika, ngo nta kibazo turaganira. Hanyuma kumbe yabwiye umuntu yambikiye agacupa. Ico gihe nari nkinywa ibiyeri, hanyuma canzimana icupa ry'ikiyeri. Anzimanye iryo cupa n'inyota ukuntu yari inyishe, numva nyene umengo akoze ikintu gikomeye. Ndabizi neza ntari karakora akazi, nta mahera afise, ariko akanzimana icupa ry'ikiyeri, numva birankoze ku mutima. Hanyuma nyene acaguma nyagisha yitwengera, ryashavu ryose sinamenye iyo ryaciye. Acaguma nyene ntwengera, dutwenga dutera inkuru, ambaza amakuru y'umwana nasize ngisagara uko bimeze, nyene dutera inkuru. Hanyuma ryashavu ryose nsanga ryaheze. Hanyuma mugabo ndantinda namubaza nti mugambwira amakuru, none byagenze gute kugira unsige utanseze? Acarambwira ati nukuri sinari kugusezera,
ndazi ko iyo ndagusezera utari kundeka ngo ngende. Hariho ibintu byari ko biraba iyo ndabikubwira kandi kubera nari nzi ko ufise ninda byari guhava bikugora. Ati je hariho abantu bari ko barandondera ansiguriye ahantu twaba muvuma yari hari nca ndavyibuka icyo gihe hama muvuma yaba yugwaruka abakiri bato baguma bagenda bagaruka kandi bagahagarara hejuru ku mazu urumva baguma baraba kandi nkaguma mbona baraba aho tuba abinyibukije rero nca ndavyibuka numwe rero yaja mu Jakara ati burya rero uraraba neza kandi yari yahatswe agiye ku ishure muri indwi imbere yari yahatswe ku bari bahatswe kumwica agiye ku ishure acarasubira aramanuka cyo gihagirirwa ubuntu ntiyapfa habinsiguriye rero ndabitahura acarambwira ati rero nacengenda yo ndakubwira wari kugira ubwoba bwinshi ati rero ubu ndi hano none hagati aho uzogaruka ryari acarambwira ati kugaruka ati bigiye kugenda neza zoca ngaruka gere ndamanuka ndarindira ndabura mbona umwaka uraheze ibiri iraheze itatu irahera ine irahera hagati aho naritumye ndavyara mbona imyaka ibandanije guhera mbona ntagarutse cyane ngoma ndindiriye. Nabyo nari nubwo hari habari barabivugishijwe sinavyakira n'ubu mengo ntibishoboka ko nova mu bwiza nkaza kuba handi hantu hateye imbere canke ko nova mu bukene narindi mwico gihe numva mengo ntibishoboka babivugishijwe kuko mu nyuma narahavuye ndakizwa nja mu byo gusenga ndabibamwo by'ukuri kandi bimpa amahoro ndumva ko merewe neza rero niho naza ndahura abakozi b'Imana dusanzwe dusengana abashitsi batugendeye bakavugishwa batandukanye kandi nari naravyanditse no mwikaye ariko sinumva kumengo birashoboka kandi mu kuvugishwa ntibatomora ngo bavuga izina eka nk'ubu igihe kimwe uwavugishijwe niwe yaje avugishwa hagaze imbere yanje ukamenga arikabwira jewe ahandi naho ukamengo ntari kabwira jewe kuko niyadomako uwo twicaranya Jakaragira gutya ati hewe ibintu urakumbura uvyandike ati reka twandike nitumenye ukuntu bigenda icyo gihe turavyandika mugabo ariko aravuga ngo wewe ngo naho uri muto ngo kumwe ngo babwira Yesu ngo wewe Betelehemu ngo naho uri muto umuntu ariko aravugishwa kuri Betelehemu ngo naho uri muto ngo mu ntara y'Ubuyuda ngo uzovamwo umwami rero nanje mvugishwa ko ngo naho uri muto ngo uzovamwo ngo uhambaye mugabo womenga arikabwira jewe ahandi naho ukamengo ntari kabwira jewe aca arigirisha mbere arabandanya aravuga uwo muntu arangiye akaranga ivyo bintu ngo reka twandike ngo nta umenye uko bigenda birahereraho hanyuma undi umuntu yari yigeze kuvugishwa aravuga ngo je ngo mbonye ngo mpishuriwe ngo uvuye ngaha ngo ugiye mu gihugu ca Tanzania ngo ariko ngo wari kuragenda ubundabunda ngo mugabo wamaze yakanya gato ngo nza ndakubona uragarutse ngo mu cubahiro ngo ugaruka mu cubahiro ngo ivyo bintu ngo sinzi ivyo ari ivyo nanje ndandika uko nyene kandi niko byagenze nagiye nyene ubundabunda wibaza ko bagufata je nibaza ko bamfata kuko naca no ku mupaka hari kwabo dusanzwe dukorana mu kazi nibaza ko bamfata kuko bose baguma bampanze ijisha aho nakorera bavuga bati tukabona arahunze tuzomenya ko igisagara gihiye rero nico gituma nari mfise ubwoba navuga nti babonye ndenganya umupaka barahava bamfata barahava mugabo nari mfise passport mfise ibikwiye vyose ariko kandi nari nasenze Imana ndavuga nti imbere yo ko ntera intambuko ngo ngende narasenze numva Imana iranyemereye ncyandagira ukwizera yuko nshobora kurengana ariko nari mfise n'ubwoba mu mutima naragira ubwoba ntije bahava bamfata bibaza bati ko ngiye intambara ikitera ariko naragiye mugabo urumva uko kubundabunda nuko nyene nagenda mfise ubwoba hanyuma rero mu kugaruka hano nagiye n'imodoka mu kugaruka nkagaruka n'indege nkagaruka turi kumwe n'abandi bampaye protokora urumva nagarutse mu cyubahiro ibyo uwo muntu yavugishijwe rero nza kubona ko ari ivyo kandi namaze y'amezi 5 gusa yari yantumye ko hajya batanguye ibiganiro kugira ngo ngende turamukanye kandi naciye mara y'umwanya muto kandi rero ngezeyo abantu barambaza bati
Ibujumbura usize hameze gute nini sawa ngo niko mwapfuye baba mu gisagara ngo niko mwapfuye ariko nkababwira nti hameze neza nticembere nzo cyasubirayo na ngo aho uzosubirayo ni cyane gose naho bwo sinzoteba nguma natura gutyo mugasi nari nzo umunsi nzosubirira inyuma rero maze gushikayo nagishitse yo mu kwindwi baca basinya amasezerano mu kwa 11 jewe ncangaruka ino mu gisagara itariki 4 z'ukwezi kwa 12 urumva yuko namaze y'umwanya muto rero ndaza sinasubira rero gushikira hamwe naho ramba mu bwiza nanje rero mugabo dushitse kuri aeroport nari nzi nyene ngo ntangura kwibaza mbega nza kurara kwande ninde umuntu aza kumindaro je numva shaka kuja kwirarira mu bwiza nangura kumubwira ari umuhungu nari ntunze twabana yari yarimutse afise inzu nini cyanamubwira nti rero jewe nza kurari wawe ngo tu ngo ntunkwegere ndavuga ndagukwegera gute none rero ntumpindaro ubu rero warahindutse ko ujye utampindaro ngweka ivyo reka ngo turabivugana cyanamubwira nti basi wase canigira ku wundi mu pastori twakorana cangendayo nawe no ntibanyima indaro ayimo ntibanyima indaro ahubwo mbega gende kwa mukuru wanje oya no yakumutanganiro nahabaye kenshi numva ashaka kuja kwirarira handi hantu barambwira ngo ivyo bihore ndahora mugabo dushitse kuri aeroport narakebwe tumaze gushika muri ajya masaro batwakiriramwo twicaye tumaze akanya gato haciye haza abasoda bo muri Afrika y'Epfo nkumva babaza mu Cyongereza ngo umudamu wa Nkurunziza ari he hanyuma cyo barabereka ngo nuyo cambona umwe ahagaze hirya uwundi nyuma uwundi ari bane bahagarara hose ndavuga nti none bigenze gute aho rero nabaza nti mbega aho ndiko ndiyumvira aho nje kurara nari ncicaye muri iyo saro baca duhagurutse baca barambwira nti none munjanye wemeye ko nza kurari wawe caravuga ati ibyo ndakwinga inzu bireke nusubire no kubimbaza acarambwira ngo tugiye muri Meridien ni muri Meridien iki mwi hotel ndi mu gihugu iwacu ntivyo ntibishoboka ko norara mwi hotel hanyuma mugatuce turabandanya mbona tugiye mu modoka mbona babasoda barinjiye mu modoka ndavuga nti ndagowe nkumva nyene ibintu biteye ubwoba hanyuma umwe yicara imbere abandi mbona baciye mu modoka inyuma bicayeyo babiri ndavuga nti none nije nijana ngo wegenda we gusa aho bagushikana we ni huza kururukira dushitse ku hotel mbona babandi bantanze barandindiriye mbona tururiye muri ascenseur mbona baba soda tururiranye nduze hejuru nsanga hano icyumba banjanyeyo hari abarenga 200 muri koridoro yose hari abarenga 200 ndagira ubwoba ndajugumira ndinjira baca barambwira ati rero urara ngaha nico cyumba cyawe urumva Nkurunziza azoza gusanga ngaha numva sindavyumva baricara turasenga Imana hanyuma barantera inkuru barataha none sigara haje nyene anyene muri hotel atego je mugasi nigera niyumvira yuko babasoda bagumye ku muryango kwa ntavyo nari menyereye hanyuma hano ndabaherekeje nkugiye gusohoka ngo ndabaherekeze ngo nibikenewe hanyuma nibikenewe kuduherekeza sinzi mwabaye gute hanyuma barugura umuryango ugurenza mbona koridoro yose yuzuye abasoda ndavuga ntiyemo none nza kurara hano hari abasoda ntanazi bo mu kindi gihugu numva umengo sindavyumva numva nyene ndafise ubwoba ariko ndinjira ndongera ndasenga Imana ndaryama ariko mfise ubwoba abana ntitwari kumwe nari jenyene abana bari barajanye na se wabo mwishamba hanyuma abana baguma bamubaza bakamubaza bati mbega urumva nari nababwiye jewe yuko ari kwishuri nababwira kuko barabana bari mu myaka yo kuvuga umunsi umwe baguma bambaza ngo nuri papa wacu ari hengo kubeka abandi bana bafise aba papa kubeka itwe tutabafise no kubera tutamufise no kubera uwundi munsi nyene bizuko nca ndababwira ni papa wanyu ari kwishuri kwa bakaza bambaza ubu rero ko tuhejeje nawe papa yagiye muri vacances ntego ngo none ko ataza muri vacances nibo nibaza muhira muri vacances hanyuma haheze imyaka 2 barambaza ngo none ngo papa ngo naraheza kwiga ntiyahejeje ndabivuga uko nyene kandi nsanga baca barambaza ngo none ngo ntarakora arakora urumva nkasanga nabivuze uko nsanga ni wo mwaka bamugize umurongozi wabo hariya mwishamba
barambaza none papa wacu ko ataza ngo aze gukora ino je ndababwira nurumva ni directeur w'ishuri naho yabaye directeur w'ishuri. Bashitse rero muri Tanzania kintu cya mbere bamubajije baciye bamubaza ngo none ga papa abanyeshure bawe bari hehe ko mama yatubwiye ngo uri directeur w'ishuri. Acara babwira ngo wa mbere n'uyu yari umusoda bari kumwe. Bahejeje gusinyara acara babwira ngo ubu rero nzobatwara ku ishure mu banyeshure banje kugira ngo mubone abanyeshure banje. Hanyuma rero turabivugana neza aravuga ati no sinova mu ishamba batabonye iyo nagorewe imyaka 8. Acara batwara rero kuva mu kwa 11 baca baza itariki 6 zo kwa 12 rumva abasa nabamaze y'ukwezi kose. Mama rero ndabatelefonye cyarambwira ngo mama ngo twabonye abanyeshure ba papa ngo abanyeshure bibosha ntibagira ibirato ngo kandi ngo mugabo ngo haramwe abanyeshure ngo bambara impuzu z'igisoda ukandi abanyeshure babana n'inkende ngo natwe no kwishure ngo turi kumwe n'inkende ngo ziguma zurira ngo tuguma dukina ni ariko mumerewe neza ngo tumerewe neza cyane hari habaryoheye bamerewe neza urumva bari bahinduye ubuzima bari kandi bari banezerewe kubona se inyuma y'imyaka 8 umwe we novuga ngo inyuma y'imyaka 8 uwundi we ntiyari bwamukubita ijisho ugira kabiri ntiyari bwigera mubona wari umuneze ko bari kumwe nase ntibaraba ngo bari mu ishamba uyanka baza mujyama he tujyama musi y'akazu nyene akazu bubatse ducyama tujyamayo na papa nyene bambwira ubuzima babamwe ni kujya mwabonye bagaruka rero bagarutse murabona ko umwana yamuteye iteka sinabiziga by'ukuri yarabanje arabo umushikiranganje w'intwari bereye navyo nyene sinabiziga nyene nkumva ndatangaye. Hanyuma hajya rero umugambwe akomokamwe umuteye iteka akaja kwitoza bakamutora hoho naratangaye by'ukuri naratangaye ndashima Imana ko bibamwo cyari gitangaza eka twarinze turangiza je mbona ko ndi mu gitangaza burya twarinze turangiza nyene naho nyene tumaze ijya myaka kubera bavuga yuko bazomwica ngo nta kwezi azomara ukwezi akumaze ngo nta mezi 3 amezi 3 yamaze ngo nta mwaka uko iyo misi igenda ihera nabona igitangaza. Hanyuma rero turabibamwo kujya nyene mwabonye twabibaye nk'umusozi Sioni utigera unyiganyizwa ushimangiye ibihe bidashira Imana ikora ibikomeye izigire yo Mana Imana ikora ibikomeye Imana ishiraho kandi igakura Imana ikora ibikomeye Imana yumva Imana ikora ibikomeye kurongera igihugu ase ibintu byoroshe kuko uba muhanzwa amaso n'abantu bose mbere sinasanze atari abarundi gusa n'abanyamahanga bose babahanze amaso n'abarundi bari hanze y'igihugu babahanze amaso muhanzwa amaso n'abakene n'abatunzi abeza ababi kujya abantu usanga atari bamwe hari abana bagorana abatagorana n'abarundi bari umuryango bari nk'umuryango abo bose babahanze amaso. Rero si ibintu byoroshe n'ibikorwa bitandukanye si ibintu byoroshe ariko Imana nyene irabashobotsa biba bitoroshe umwanya usanga ari muto kubera ibikorwa biba ari byinshi bitandukanye. Hanyuma ikindi nabonye nusubira kwidegembya ukuba wahora widegembya nguje mu isoko jewe rero naragwajwe no kutaja mu isoko ngo ngende nsume udutoro uko nahora ndadusuma nsume utudagara uko nahora ndadusuma nyene nje mu isoko mbomane n'abantu numva umengo sindavyumva biri mu bintu byabanje kungora cyane nkumva sindavyumva ukuntu ntaja mu isoko mbere biri mu bintu jewe numva wamengo ibi bintu nubwo ari iteka nkumva umengo birambihiye kubera atamwidegemvyo. Rero icyo cyo kutagira umwidegemvyo nguje mu kuramukanya inshuti abagenzi uko wahora ubikora biri mu bintu usanga umengo biragoye birasaba umwanya kugira ubimenyere hanyuma nyene byaratevye uratinduka bimenyera yuko utaja hariho hose hanyuma ukabibamwo uko nyene ariko n'ibintu bitoroshe. Yabari bikunda tari
mu bintu byamunezera burya siporo yari irimwo urabona avuye ku kazi imisi yose by'ukuri uretse afise igikorwa gica cihuta cafatanya nk'inama canke hajya twaba twakiriye abashitsi bavuye hanze ariko naho nyene aza kubakira mu masaha yitereye yabanza guca mu gasiporo n'imiburibura atagiye gutera agapira kujya yagakunda yaraca muri piscine aragaca muri piscine urumva mu bintu byamunezera bya mbere yari siporo ikigira kabiri cyamunezera ko ari kuba mu muryango mu masaha yo kumugoroba byari ibintu bimunezera cyane yari umuntu anezerwa no kubona abana bariko bararengana yari umuntu adashobora gufungura atabonye umwana wese aje umwana ataje yarabaza ati mbega nakari hehe kuko yagomba ngo dufungure murabona twari dufise abana benshi hari igihe mu nzu twashobora kuba turi 200 mu nzu ariko yarakeneye kubona umwana wese watabonye yarabaza ngo nakari hehe agafungura rukabonye umuntu wese ajya amasaha rero yo kumugoroba kuba muhira byaramunezera cyane kandi yumva atakindi kintu bomuzanira ikimugora muri ajya amasaha yo kumugoroba kandi natwe byaratunezera kubona kumugoroba tumubona yicaye ari kumwe natwe byaratunezera cyane tuzokwama tugusabira kumana tugira natwe imbuto wabivye tuzohibagarira wari uw'igikundiro wuzuye ubugwaneza waca bugufi gushika ku muntu wa nyuma wo kucavu iragiye dusigaranye no gusenga dukora kiri mu bintu bikomeye yadusigiye kandi n'uyu munsi jewe n'abana tuguma twibukanya turiko tugerageza kugenderamwo yarafise ukuntu asenga Imana afise uburyo bwiwe bwo gusenga akavyubahiriza amasaha yo gusenga yarayubahiriza imisi yiwe yo kwiyiriza inzara adafunguye asenga Imana urabona hari igihe umuntu yitwa ngo arafise umunsi wo kwirirwa adafunguye mugabo wo kuba imbere y'Imana mugabo ugasanga ntiyasenze nibyo twita ko umuntu duca tubyita ko yiyicishije inzara wewe umunsi wiwe wo yarafise imisi 2 mu ndwi adafungura yo kuba imbere y'Imana iyo misi rero yarayisengamwe by'ukuri yarayisengamwe ku buryo akanya kose yarasenga nk'ubu imbere yo kuja ku kazi hoho mu gatondo yarafise umwanya uhagije yavyuka kare agasenga yacerewe yavyuka saa 10 agasenga agasoma ijambo ry'Imana hanyuma akitegura akaja ku kazi ariko uwo munsi wabari udasanzwe ku buryo ahejeje no kwambara yaca abanza kongera agasenga afuma asenga umunota umwe canke 2 mugakongera akabanza agasenga kiragiza Imana hanyuma avuye ku kazi urabona ko uvuye ku kazi n'uburuhe nike burya urabona ko abapapa bakunda kwambara n'ibizirika ariyo makaruvati hamwe urumva yambuye impuzu z'akazi akambara izo muhira naho nyine yaca abanza agasenga hanyuma yarafise umwanya cyafata akagenda ahantu dusengera agafata umwanya wo gusenga uhagije hanyuma n'imbere yo kuja muri sport burya yarongera kongera agasenga avuye muri sport ahejeje kwitegura neza kongera agasenga imbere yo kuza kugira ashobore kugira icafata bisigura ngo umwanya wo gusenga yarawubahiriza cyane rero biri mu iragi yadusigiye ryo gusenga tubandanya kubyibukanya n'abana yuko biri mu bintu yadusigiye kandi nubwo mwumva ngo yarasenga ibyo byose mwarabona ko akora yarakora yashika ku kazi kare ku masaha icyo kintu nacyo nyene kiri mu iragi yadusigiye kudacegwa ku kazi yashika ku kazi kare ari umuntu akunda ibikorwa ari ibikorwa by'igihugu ari ibikorwa by'umuryango kuja kurima mu mirima y'iwacu kuraba imirima kuraba ibitungwa ibyo byose gukunda ibikorwa akavyitwararika biri mu bintu yadusigiye
rero gusenga dukora nico cyambere ca nyamukuru nubwo atari ivyo gusa ariko ico nico cyambere yadusigiye gusenga ariko tukongera tugakora kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye rero twishinze gusenga ibino bihanura n'abandi ahubwo ntihagire uwishinga gusenga ngo asenge ntakore ntazobeshe ngo yari ngo biri mwiragi inkuru nziza yamusigiye yadusigiye gusenga dukora turagira umwanya wo gusenga ariko kandi n'umwanya wo gukora ibindi bikorwa nawe nyene tukamenya ko uwo mwanya ukenewe. Nukuri novuga ngo nico canshoboje kwigumya ntivyari byoroshe ariko nyene nkinavyumva ikintu ca mbere narapfukamye ndashima Imana ndasenga kandi muri uko gusenga naciye mbwira Imana ndavuga nti Imana buryo utamfashije mu bizokurikira jewe ntavyo noshobora mu nguvu zanje ndumva ko ntobishobora ndumva mu misi y'ikiriyo sinobishobora mu kumusi wo kumuhamba ndumva ko inguvu atazonoronka ndavuga ntuzonshoboze burya inkomezi nyamukuru ziva kuri wewe kuko umwana w'umuntu hari igihe ntituzorabe umuntu afise ibiguvu ngo turabe inguvu z'umubiri ziratandukanye n'inkomezi z'umutima. Inkomezi z'umutima rero nizo nari nkeneye kijya gihe gusenga rero nico canshoboje kandi n'abana narabasengeye ariko nabo nyene ndababwira ko bategerezwa kuyisengera mwisengera Imana ibaha inkomezi kuko kuguma dukoma induru siyo nyishu ntidushobora no gukoma induru ngo dushobore kumugarura kandi gukoma induru kumbure sivyo biza gufasha abarundi n'abarundi kazi bashobora kubona dukoma induru ahubwo tukabica kuruta rero Imana idushoboze kumera uko igomba ko tumera rero gusenga burya ni navyo byanshoboje jewe ubwanje ariko n'abana nivyo byabashoboje ngira mwarabonye ko ukuntu twari tumeze yabaye Imana n'ubu natwebwe turasubira tukicara tukavuga ngo beka vyagenze gute hagati aho kugira ngo dushobore kudakoma induru kuko hari igihe wumva umengo gukoma induru ariko kugira dushobore kudakoma induru vyagenze gute tukagaruka tukavugana tuti yabaye Imana niyo yadushoboje. Usigaranye iragigiza reka manze ndabatera kamo muri iyi misi yo kumwibuka bafise imbonesha kure baguma bacisha ko ibintu bitandukanye ibikorwa bitandukanye burya kwibuka umuntu hariho n'abantu mu miryango bibuka wabo babuze burya kwibuka umuntu ni kimwe mbega turiko turamwibuka kugira dusubire tubabare mugira neza abantu bo kumbonesha kure gucisha ko nibikorwa bitandukanye n'abantu bavuga uko bamubonye uko babanye nawe ni vyiza kandi sindumva uvuze kibi bose bavuga ivyiza rero yakamunotera abarundi muri iyi misi yo kumwibuka reka tumwibuka ariko turabe nigihe ciza novuga ngo ntawubura kumbure akantu kabi abantu bashobora kumutorako nubwo abantu bariko baravuga vyiza hari uwundi woha mikro kumbura akagira ikindi icyo atashimye yovuga kandi navyo sinabibi kuko nta muntu akora ivyiza imisi yose ariko ibi vyiza bariko bagenda bavuga canke ivyo umuntu wese ariko amwibukako vy'ivyiza yamubonye ko reka tubigendere ndabahe nk'akarorero nk'iriragi yadusigiye burya ntiyari dusigiye twebwe gusa nk'umuryango n'abarundi yarari basigiye gusenga dukora nahora numva n'abantu benshi baguma babivuga reka mu kumwibuka twongere twibuke mbega ko yasenga tumwigane kandi ko yakunda gukora tumwigane nk'akaroro ntiyakunda no gucegwa ku kazi tuvuge tuti muri iyi misi yo kumwibuka umuntu wese yigira imigabo iki gikorwa yakunda gukora reka nanje ngerageze ndagikore ko atacegwa ku kazi reka dufate nk'uwahora acegwa ku kazi yikubita gashi avuge ngo unyakwigendera turiko turibuka ntiyakunda gucegwa ku kazi reka natwe nanje ngerageze kubinyerekeye
nkunde kuzinduka ku kazi sincererwa, ko yakunda gusenga natwe dukunde gusenga kuko birafasha, byodufasha nk'abarundi natwe dukunze gusenga, byodufasha n'ibindi byiza byose bamubona ko nka gukunda kugira kwinonora imitsi navyo nyene yarabikunda, ko tumwibuka barakunda no kumutwereka ariko aratera agapira, kandi kwinonora imitsi so gutera agapira gusa, natwebwe nk'abarundi ko yabikunda burya arabona ikimazi bimufiti, mbere yakunda natwebwe nk'umuryango kuduhimiriza kugira ngo tuze turakunda kwinonora imitsi kubera birafasha, nivyo tubimwibukire ko dukunde kwinonora imitsi kuko natwebwe byo nadufasha, n'ibindi byiza byinshi bo bamwibukira ko turondere natwe kubishira mu ngiro, byo bavyiza cyane. Hari ikindi ikiragino vuga yadusigiye twebwe twese noneho nk'abarundi gukunda igihugu nico naco muri iyi minsi yo kumwibuka, kandi na nyene icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe nyene yaratanguye kwigisha gukunda igihugu, urumva n'uruhererekanwe nukuri ico kintu tugishimikireko abarundi twese, ugwaruka ruriko ruraruka gwaruke rukunda igihugu, abakuze tubandanye gukunda igihugu, gukunda igihugu nivyo bidushikana ku iterambere rirama ry'igihugu. Ewe hariho ijambo ryankoze ku mutima yakunda kuvuga mu bihe bikomeye, ijambo avuze ikintu akavuga ati iki kintu nikizoba canke iki kintu kizoba, Imana yo mwijuru niyo cyabona. Nk'ubu muribuka ijambo yavuze ngo amatora ngo azoba meza cyane, ngo Imana yo mwijuru niyo cyabona. Jewe magaze ngaha ngomba gutangariza abarundi bose yuko amatora y'ibwizwa shingiro azogenda neza cyane, Imana yo mwijuru niyo cyabona. Rijya jambo jewe sinzi ko mwibuka ko yabivuga mu bihe bikomeye, kumbure hari amajwi menshi, hari amajambo menshi ari karavugwa. Rijya jambo jewe riri mu majambo y'inkora mutima yakunda kuvuga nasigaranye. We yarumva mu mutima ko ayo matora azogenda neza, ariko agaca yumva avuze ngo Imana yo mwijuru niyo cyabona, yabashaka kuvuga ngo ndumva ko Imana ibirimwo bizogenda neza. Je hari ikindi kintu nasigaranye ahubwo gikomeye, ukuntu yakunda kuraba ibirere, ibimenyetso arabiye ku birere, biri mu bindi bintu yakunda kuvuga. Yararaba ikirere, yarafise ukuntu n'imisi yose avuga avuye mu nzu ntiyashobora kurira imodoka ataravye ikirere. Hariho igihe tutamenya icyo arabye, muga yararaba ibirere, avuye mu nzu y'inama yararaba ikirere, ku buryo rero nabo bagendana bari basigaye babimenyereye, ku buryo anavyibagiye banamurabira bakaza bakamwibutsa bati turabonye ikintu ku kirere. Bijya bintu navyo biri mu bintu yakunda kuvuga ku birere, aravye ikirere agaca amenya nuko bisigura. Je navyo vyambere inkora mutima, je nabona ari bitangaza, kandi nabona ari ingabire iri muri we, kuko kenshi hari ivyo yabona, hariho n'ivyo atavuga, yabona turi nko muhira akabona ikintu akavuga ati iki kintu bizogenda ukunuku, kandi tukaza tubona birabaye. Rero no ufata yuko yari ingabire iri muri we, kumwe dusoma mu gitabo cya mbere c'ivyo ku ngoma mu gice cya 12 baravuga umuryango w'Abisakari. Uwo muryango w'Abisakari ngo wari umuryango ufise ingabire yo kumenya ibihe, hanyuma bagaca babwira abantu nico bakwiye gukora icarico, bisigura ngo baramenye insiguro y'ivyo bihe, hanyuma bagaca babwira abantu ico bakwiye gukora icarico. Navuga nti burya wewe nawe uri mu muryango w'Abisakari akamenya ngo ugo rugori ruje kutubwira ivy'umugisha, ugo rugori ruje kutubwira nk'ubu abantu bafise ubwoba kumengo hari intambara, ruje kutubwira yuko Imana iri kumwe natwe izitiriye Uburundi. Yarumva nyene insiguro iciyizo ubwo nyene. Akavura kaguye, hari igihe twaba turi nko mu makoraniro canke ari karagirisha inama canke turiko turasenga, akavura kakagwa, agaca gaha insiguro byavana n'igihe nk'ubu akavura kaguye bivanye n'amajambo ari karavuga canke bivanye naho nyene n'ibihe turimwo, akabiha insiguro tukaza tubona bibaye tugatangara. Je nanje nabifata nk'ibitangaza.
mugabo iyi rero n'umuntu yasubiyemo yari foto yiwanje hanyuma acaracapa nyene uku nyene naratangaye